Byagenze neza cyane. Nibaza ko ikintu cambere cangiye nuko nasanze public indirimbo zanje bazizi. Nico kintu cantangaje ntari nibaza. Kubera ko nkicurira kuri stage batanguye kuziririmba. Bisikwe ko hari abakunzi banje benshi kandi bari bamaze kumva indirimbo zanje kandi bigaragara ko bazikunda. Yes, kimwe mu bintu biheruka kuba kuri show yabaye ya Vestine na Dorcas. After show harabaye ibibazo. Na cyane ku bantu bafashe ama image hariya, ku bantu bakurikiranye show, barapostinga bakwisha ama copyright bidasanzwe. Ku buryo ashobora kubicuka kibi hagati y'abanyarwanda, ndavuga ku ruhande rwa Irene management ya Vestine na Dorcas n'abamenyesha makuru canka abantu bapostinze zijya video kubera ko nanje ndimwe mu bantu batewe iyo copyright. Kijya kintu ucyumvise nk'umuntu yari muri show, nk'umuntu yari hafi yabajya bigeme, wacakiriye gute nka Divine mu Burundi mugenzi wacu? Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagera ndazi ko muri benshi mukunda ibikorwa byacu ndetse mwana bikunze kuva kera. Amazina yanjye ni Starboy the Sheep, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. Aho Mr Recorder, Mr Meat Kimararungu, Love in Town bubeshi mukozi wo munzu. Yes, mukambwa Star TV nibaze ko atari ku ncuro ya mbere, ni ku ncuro ya gatatu. Ninchuro ya gatatu of course. Ninchuro ya gatatu mugambwa Star TV turi kumwe na Divine Light umwe mu kazi navuga yuko bamwe mu ndirimbo zabo bakora ziratuma abantu bamwe duhezagirwa, tukibuka gusenga ko bibaho, tukibuka yuko dushobora gusenga na cyane dusaba umwe yatuma tugera no kuri ino turi bazima, tukaba turi bazima ndetse kuri no munsi dusaba ikintu tukakironka mu bugwa neza bimeze neza cyane. Reka rero tumwakire ku indi ncuro uko biri kose. Banumva nyene mpeza iyo nzanye umuntu nkoyo aririmba indirimbo nkumva ngiye muri mudu, nkumva nyene no kwibuka yuko Imana ibaho nyene. Karibu cyane mu bwa Star TV Divine. Yes, merci beaucoup. Comment ça va? Ça va bien. Meze neza? Yeah, meze neza. You look so good. Thank you. Bavuga ati imbere nkunze kuma abantu bavuga ati burya anye niyo bavuga ati umuntu agiye gusenga imbere yo kuramutsa abakunzi ba Star TV kamvuga ko twitegura imbere ko tuja gusenga twambara impuzu nziza, ariko barakunda kuvuga ati nubwo wambaye impuzu mbi nubwo imbere y'Imana ugasenga ntacyo bitwaye. Icyo kivuga ko iki ubibona atari ko wazibuka mbo urashobora kubuza ifisi ukambara nyene bisanzwe ukagenda imbere y'Imana utambaye neza. Nibaza ko ari ahantu hambere ukwiye kwitegura cyane mu mubiri no mu mwuka. Yeah, dukwiye no kwambara neza kuruta kuja cyane. Urubanza rukomeye. Star TV karagaciyemo. Turamwiza abakunzi ba Star TV ibindi aza ko biza koza munyu. Abakunzi ba Star TV ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Yeah, kandi pole sana ngura nagwaye kugurusha ucibivuga niba ari kubimenya ariko ubundi reka tubivuge kugira wa muntu yumva yogira icyakoze mu gusengera agira icyakoze sibyo agusengere kugira tubone ungukira kwa. Ego, merci. Ariko birikoze baza ko bizogenda neza. Hajya ngo wahinyagaye kubera iki? Oya. Ushaka gahunda yo kumara amaze gusa. Ariko icyo numvise wavuze ati icyatumye uhinyagara ntuzogisubira. Oya reka tukireke. Zagisubira. Yes, karibu cyane. Nibaze kumerewe neza. Yameze neza. Ibyo witeguye nta kibazo ufise. Ndashima Imana. Yeah. Mu rugo shiza mu rugo bameze neza. Ego. Abo mvukana baraho kuri eglise yose meze neza cyane. Ego. Kabisa. Bacha bavuga ati abantu tusenga cyane tuvuga ati barahezagiye. Amen. No. Barahezagiye. Yes. Uzigira incuro zo gusenga ku munsi? Oya. Ukavuga ati nimba njya kwibrosa mu gatondo no gusenga ndashobora kubikora nka kujya nibuka kwibrosa, nibuka ko saa kigeze mfungure. Oya.
singira inshuro zo gusenga igihe cyose mba numva no senga urasa ko kajya ko gusenga urasenga umwanya wo gusenga kuri wowe usenga iyo habaye iki oya nta igihe cyose mba kugira ngo ushobore kubaho nyene ntezo gusenga sindindire ngo habe ikintu canke hazi ikintu kimbako ntegezo gusenga umwanya wose nuri muri babandi bavuga ati tuyibuke iyo turi mu magogwa iyo dufise ibibazo turayibuka oya je sindindira ngo ivyo bibazo binde gushika ariko ndakubaze kano kabazo iyo umuntu yibuka Imana ariko arayisaba ikintu n'umuntu yibuka Imana mu gihe yamuhaye ico kintu akacavuga ati Imana respect gusenga nivyo aho ubona vyiza gusoma ibindi none hari ibintu byo kwibuka Imana canke birashika ukayibagira kwanza nta muntu ayibagira ariko turazi yuko ari umuntu ashobora kuba afise ibibazo by'amafaranga kanaka canke ibindi bibazo bitandukanye ugasanga gumaja mu rusengero bisaba Imana n'uwundi abona ibitangaza Imana imukoreye akaca tangura kuja mu rushengero mu masengasi mugabo atasenga hagati yabo bantu babiri ubona ari ndi yakoze ikintu kizima oje hagati yabo bose nuva atanu umwe kubera ko igihe cyose umuntu akwiye kwa masenga Imana yes uko biri kose nibaza ko urumva nabantu babiri bari ko bakora ibintu bibiri bitandukanye urumva hari uwagikoze kubera ko yakorewe ivyiza n'Imana hari n'uwundi yabisavye bien ava bitaranaba yasavye umuntu wasenze yabironse menga basi yaronse amafaranga ace yibuka Imana akamaja mu rusengero ati Mana warakoze habwa icubahiro n'ibindi uzobimpa apana wawe ndavuga ati Mana ndakina no mafaranga ndagusavye ndi ku mavi donc umuntu yagiye gushima Imana ubundi gihe cyose duhamagariwe kwama dushima Imana kubera ko je mbwe bavuga ngo Imana ivyagira mu mashimwe y'abana bayo ariko Imana ntiba mu mitwaro yacu iba mu mashimwe rero ni vize ko igihe cyose twama dushima Imana nubwo tutaba tubona ibiboneka kuko kuba yanaturinze navyo nyine bikwiye gutuma tuyishima yes uko biri kose je nibaza ko gusenga Imana ni vyiza cyane gusumba kubera ko iyo tuyisenga cyane niyo tuyisavye turaronka vyoroshe kubera ko twayisenze suko se ngiye tuyisavye iyo dusenga cyane Imana iyo tuyisavye ikintu biroroha ko tubironka oya riga Imana ntabwo ikorera ku masengesho yacu kubera ko tubwe ntitwosenga ibintu bituma Imana idukorera ikintu igihe cyose tugirira ubuntu kugira idukorera nibirenze ivyo tuyisaba nivyo twasengera rero amasengesho yacu yasi yatuma Imana idukorera ibintu ariko kwizera kwacu kwizera yes tukumwe na Divine Light umwe mu baririmbyi novuga ko baririmba indirimbo mpimbaza Imana indirimbo novuga ko tutwara muri bwa buryo bakunze kuvuga ngo reka tuje muri muhemu kugira bigende neza cyane ndaja kuri show novuga wakoze umunsi ategurwa show hari haje Vestina na Dorcas numva shaka kumenya after show twakoze ikiganiro tuganire kuvyaranze show performance yawe yari imeze gute mu bantu uri hariya kuri stage bakwakiriye gute muri rusange bivanye n'indirimbo wari ufise wari witeguye gute utaraja kuri stage wari uzi ko biza kugenda gute uko wari witeguye ko biza kugenda niko byagenze imbere yo kuja kuri stage byagenze neza cyane nibaza ko ikintu cambere cangiye nuko nasanze public indirimbo zanje bazitse nico kintu cantangaje ntaye nibaza kubera ko nkicurira kuri stage batanguye kuziririmba bisikwe ko hari abakonzi banje benshi kandi bari bamaze kumva indirimbo zanje kandi bigaragara ko bazikunda novuga neza tugerageje kuraba umuririmbyi wa gospel ntiba vyoroshe ko isho nka zijya anye ishobora kuronka abantu kumbure hari haje abantu basanga baririmba gospel wari wizeye neza na neza kuza gusanga republic iri haje anye kwiza kugufasha na cyane mu kuririmba za ndirimbo za wasohora kugira kumbure zifashe bamwe muri bariya kubera ko uno musisi nibaza ko sohora indirimbo ifashe Divine Light wenyene indirimbo isohora wisohora buri umwe wese buri muntu wese ivyabaye hajya republic yari hajya anye na cyane yagerageje kugushigikira kwereka ko ikundi ibikorwa bya cyangwa kurikirana ibikorwa bya wari uvyizeye neza neza ko biza kuba mu rujya mwanya cyanye wabonye bitangaza oya uko nabibonye vraiment siko nari ndavyibaza mugabo nari ko barimwo mugabo sinenzi ko biri ku rugezo atwe biraryo cyane kubera ko sinari bwaje garagare muri concert nkiga bituma ndushobora kuririmba nkoresheje indirimbo ziwanje zonyene mbo wari umenyereye uririmba ukoresheje indirimbo z'abandi bantu tige dusanzwe tuzi twese muri eglise uno musi Divine Light asanzwe ari nuvuga aja kuririmba cyane nuvuga asanzwe aja gusengera bamufata gute muri eglise
ikibazo kira kumfata gute Jean bagufata gute muri eglise babonye divine bamubona mu ishusho nk'i oya ni bivanye n'ibyo umaze gukora about your job cyane cyane mu gusora indirimbo mpimbazamana sinzi kuntu bandi baba bifata utarasora indirimbo siko bagufata ubu ngubu oya bafata nk'ubundi nk'umukozi w'Imana n'ubundi bafata nk'umukozi w'Imana nyene w'umuhimbaje aririmba ahimbaza Imana ya bindi sindabizi ko baba muri bo uri kuvuga abantu muri rusangi kumvuga abantu muri rusangi bazi divine ataratangura kuririmba indirimbo tuzibone kuri YouTube tubona ama video yiwe uno musiko turabona ama video yiwe mbega ko badufata hariya nka divine tugishika ku rusengero kuri eglise tutaratangura gusora zino ndirimbo uno munsi batubona nk'abandi batubona gute je sinzi ko bambona gusa cyo nzi ko n'ubundi bambona nk'umukozi w'Imana nyene agira indirimbo mpimbaza abana uretse ko nasanzwe ndimba nyene muri chorale n'ubu ndirimba muri chorale rero nibaza ko sinavuga ngo kundi kuntu babona sindabizi kabisa kenshi turabona ugushigikirwa kwa divine na cyane ku bantu basanzwe basengera hamwe ku rusengero rumwe murakorana bakagushigikira kuja muri video yawe for nothing ego baraza kushigikira bakaza muri clip video atakintu na kimwe ndabibasaba hama bakabyemera yes kimwe mu bintu biheruka kuba kuri show yabaye ya Vestine na Dorcas after show harabaye ibibazo na cyane ku bantu bafashe ama image hariya ku bantu bakurikiranye show barapostinga bakwisha ama copyright bidasanzwe ku buryo ashobora kubicuka kibi hagati y'abanyarwanda ndavuga ku ruhande rwa Irene management ya Vestine na Dorcas n'abamenyesha makuru canka abantu bapostinze zijya video kubera ko nanje ndimwe mu bantu batewe iyo copyright kijya kintu ucumvise nk'umuntu yari muri show nk'umuntu yari hafi yabajya bigeme wacakiriye gute nka divine mu Burundi mugenzi wacu Jevre Basine avuga ngo ndacakiriye guca kubera sinzi ko peut-être sinzi ko mwabivuganye ko ata muntu azoposta and then ukabirenga ko canke atavyumwe mwavuganye mugabo sinzi impamvu yarabikoze kurya gushika n'ubu sinabimenye gushika n'ubu ntiwabimenya ariko biri kose byarabaye bibi navyumvise from byabaye bibi cyane babivuga mugabo ni kubera sinzi ko mwarabivuganye kuko igituma yabigize kurya peut-être afise igituma cyangwa gusanga hari ibyo mutari mwavuganye avant umva nyene sinzi vraiment ngo vyagiye impamvu yabikoze ni ndo babeshe ntavyonze yes inyuma y'indirimbo New Level ni indirimbo novuga yuko yakonzwe n'abantu benshi ni indirimbo ndetse kuri no mwanya no mu masengero atandukanye ni indirimbo bishika bakanaririmba kubera ko ni indirimbo imeze neza cyane inyuma y'indirimbo New Level uraduha indirimbo ubuntu benshi twibaza ko ushobora kuduha indirimbo uri kumwe na Vestine na Dorcas bivanye nuko waruka kuva mu gihugu cy'u Rwanda uraza mu Burundi na cyane tukabona urafise ukuntu muguma muganira biraboneka ko ibiganiro biri hagufi na hagufi ushobora kuganira na Vestine na Dorcas byoroshye cyangwa na Irene benshi ko twibaza ko ushobora kuduhereza indirimbo uri kumwe n'abo bantu Vestine na Dorcas ariko siko byagenze habaye iki indirimbo irahari cyangwa ntayihari ni kujya kuntu nyine musanga muri abaririmbyi mwese kuba inshuti babisanzwe nyine tubifata ko ari ikintu bisanzwe cyane ariko nibanza yuko ntigeze ndabitangaza ngo ngomba nkorane nabo sinzi impamvu mwabyiteze ariko nibaza ko ntigeze ndabivuga ko ari indirimbo ngomba gukorana nabo nubwo byoshika tugakorana ariko gushika ubu nta kintu na kimwe ndabivuga ariko nibaza mukoranye byo byiza gusonga turatubariza manager hariya caduha akaririmbo riga imana ihuye n'indi mpano ziraza zikabyara ikintu cyiza umwana mwiza we n'umwana mwiza bibaruka umwana mwiza uko biri kose kandi umwana mwiza nige tutamuraba kuri po tumuraba ku mutima mwiza yakwiye ku bavyeyi biwe sugose indirimbo n'ubuntu ni indirimbo novuga yuko ugerageje kurana indirimbo ifise amasanamu meza cyane ni indirimbo nziza of course ni indirimbo biboneka yuko indirimbo zazira gutwara amahera atari make na cyane cyane kuri video kuja muri management ni ikintu cyiza cyane kutayijyamo naho hariho byinshi bizokugora uno munsi urishimiye kuba uri muri management ku buryo video ishobora gusuka ku miliyoni 4-5 watacu utanze ari gutanga impano yawe kuko zino video si cyoroshe mukombozi no yavuze ati nakoze video y'imiliyoni 5 ariko ndonga ibihumbi 10 ku munsi ariko nakoze video ya telefone ndayikora kuri 45000 ariko ibihumbi 100 ku munsi sinzi yene afite je nta management ndimo
gushika ubu indirimbo niwe wimenya jewe nyene ndabifashijwemwo n'Imana inoti nyene va mu mufuko wa Divine reka kumbaza inoti iva kubera ko n'Imana Sizobe yatanga gusengera iwanyu bambwira ati n'Imana reka ngo yatanga Divine bariko aratoza gwe gukora video urara utangiye oya nta nibaza ko ata n'umuntu ndigera nandikira ngo nterera nkore video canke ngo nandike itangazo ati ndashaka mu nterere nkore video ntibihashikira bro ivyo nubikora kubera iki kubera je nizera Imana nyene ko isi ukundi kuntu ushobora kubikora hari ababikora muri iyo nzira ariko nanje ndafise ukundi kuntu kiwanje ndabikoramo indirimbo wayise n'ubuntu indirimbo irimo message yahe washatse gutanga message yahe muri rusange nibaza ko nyine iyo message ubwayo irumvikana ugerageje kumviriza mu ndirimbo aho navuze ati ntaco ndi ntagizwe nawe nta nico fise ntahawe nawe byose n'ubuntu no kuba ndiho no kuba narakumenye Mana n'ubuntu rero nibaza ko ibintu byose dufise hano ku isi n'ubuzima no kuba turiko turabaho turiko turahema nta kiguzi twabirishe n'ubuntu bw'Imana rero ni message ushobora kwagura nindaza kwambika muri rusange nindaza kwambika ndafise umuntu adandaza afise shop yitwa Olipo Fashion niho akunda kunyambika mu clip video wambara neza cyane urakoze cyane merci ariko simba wambara bikubwiye yuko wambara neza cyane mu video baba bimbwira turakoresha ka gitari gatonya tuje mu buntu basi ego twagiye rero ashije singenda uko sigena kuyuzuzanya gitari ukuguru niko kugwaye amaboko siyagwa oya nje singwaye yes ni indirimbo n'ubuntu ya Divine Light iri ku rubuga rwa YouTube channel yiwe mukeneye kuyifashisha na cyane mu guhezagirwa genda ku rubuga rwandike ku rubuga rwa YouTube channel yiwe wandike ni nziza Divine Light uraza kubona indirimbo imaze iminsi 8 gusa ni indirimbo nziza cyane ifise amasanamu meza cyane inasa neza cyane ugerageje kuraba ukuntu bayikoze ni Divine Light n'umuririmbyikazi mwiza cyane aririmba indirimbo mpimbaza Mana zikadukura hano zikadushira handi hantu tukumva tunezerewe tumeze fresh yes reka reba duhaga pera rero bibaye ngombwa ko nza kumufasha kugira sound nongaho naco ndi ntagise nawe naco mfise nawe Yesu we naco ndi ntagise nawe naco mfise nawe byose n'ubuntu Nacho mfise nawe Nami we naco ndi ntagise nawe naco mfise nawe byose n'ubuntu karamazi yewe nyene nagiye muri muhemu kabaye yes n'indirimbo n'ubuntu twese tugizwe n'ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana buratuma tuva hano tuja hajya ubuntu bw'Imana buratuma turonka bino ubuntu bw'Imana buratuma twaguka mu buryo bwose indirimbo yaragiye hagaragara indirimbo uko wari witeze ko washobora kuyakira abantu tuzihereza kugira zize zibafashe na cyane mu buryo bwo guhezagirwa bwo guhimbaza Imana indirimbo bayakiriye gute indirimbo muri rusange bayakiriye neza cyane nguma mbona feedback kandi ikintu cyanyoheye nuko indirimbo nagiye kwishira ahagaragara abantu benshi bayinyotewe kuko baranyandikira bakabwira ati nukuri turagusavye dufashe iyo ndirimbo yisohore
nkikishira ko vraiment narabonye urukundo rw'abantu canke ukuntu abantu bari bayiteganye n'igishika uko barayipartagije cyane barayiraba cyane rero navuga ko indirimbo yakiriwe neza muri rusange ya no muri eglise indirimbo barayakiriye neza cyane cyane bishika bakaguha akanya muri eglise bakaguha akanya ko kuririmba ukaririmbira abanyarusengero za ndirimbo zawe ukajya imbere reka dufate ati bakavuga ati Divine hariya kuri stage turirimbire za ndirimbo zawe ubundi sanzwe no muri chorale ariko nibaze ko nama ndazirimba kenshi yego usibye ko sanzwe no muri chorale yego yes usibye ko sanzwe ndi muri chorale uno munsi kuririmba indirimbo mpimbaza Imana se bya bose bisigura yuko wabikuriyemwo nkuko wabitubwiye n'ubu birimwo turamaze kubona benshi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ariko ejo za ndirimbo zo guhimbaza Imana bakaziheba bakaja muri za ndirimbo zo zisi ejo turashobora kubona Divine ariko araririmba indirimbo zisi oya navyo muzigera mubona je nzoguma mpimbaza mbega babikozeho bakoze icyaha sinzi buri muntu wese n'amahitamo yiwe kandi amahitamo yawe oya je kuri jewe ndumva ko ntobikora wowe ukoze icyaha muri ico gihe oya je sinovyisangamo kuko ni ibintu uhitamo sinobihitamwe rero bisigura ko utobihitamo yego yes sinobihitamo kubera ko amahitamo yanje ntabinyemerera uno munsi uriko urakora umuziki kugira yego turumva ko ari indirimbo zo guhimbaza Imana ariko izo ndirimbo zo guhimbaza Imana uzikora kubera iki target yawe ni ya indirimbo zo guhimbaza Imana deja n'umuhamagaro ikintu nasanze ni ikima nashizemo niyo moye nkoresha mu kugira ngo mvuge ubutumwa nta yindi target ni kuvuga ubutumwa kugira ngo bushikire benshi bashoboka ndabicisha mu ndirimbo kabisa ushikana ubutumwa biciye mu ndirimbo je nibaza ko iyo ndirimbo ntitugise kugira igera aho twifuza kugera indirimbo nibaza ko abakunzi ba Star TV bari kuyumviriza aho twifuza kugera itegezwa kwagira vyanka bikunda amen je nibaza ko nagomba bwa Star TV kugira indirimbo tuyishikane kuri ko ndikose ndanagushimira cyane ku mwanya washiwe kuduhereza urakoze cyane ndagushimiye ariko nibaza ko byinshi tumaze kubiganira ariko umusema nakuzanwa bwa Star TV kugira ya ndirimbo n'ubuntu igere kure nkuko tuvyifuza merci beaucoup nta message wumva ushaka guhereza abakunzi ba Star TV message shaka kubahereza d'abord babanze baje kuri YouTube channel yanje wandika Ninziza Divine Light urabe indirimbo n'ubuntu beruka gushira kuri YouTube message uraza kwisangamo kandi nizera ko Imana yaza kugufasha gutahura nibirenze wongere gushima Imana kuba ukihari kuba wagira ubuntu ukisanga ukiri muzima n'ubuntu bw'Imana nta kiguzi twarishe nta kiguzi dufise tworiho ubuzima ariko kandi kuba tarashobora kumenya Kristo batarakira Kristo bamwakire kuko atawundi muntu atahandi dushobora kurongera amahoro n'umunezero atari muri Yesu Kristo kabisa Yesu kandi ndagushimira cyane kumwasha naje ndagushimiye cyane wakoze Yes murakoze abakunzi ba Star TV Imana ibahezagire cyane thank you